abanyoni twari turi netre yose turajya uzura umunyakarama ndamena uzura umujiji ndamena uzura umuganwa namba rumubibe ndamena twe none isuku raba nsuku suko nyene nsuku nsuku ubona noronka amaviews kweli yewe YouTube ntibandaba postinze ikintu sanga kiriko amaviews 100 none Facebook birakubera iki sa Facebook birakubera iki ibyo babibyusha ko peut-être baranga kwiraba kubera nsuku hari abarundi b'injyajya bafise inzigo bavuga batse mavumba tumurabiye kuri YouTube zuba tumuteje imbere ni muri ko ubwo bujyajya urabona we ko naguposte ko wonje nabwiye ati arafise amavuta usiga ngaho ukavyimba wumva batepe kujya curenduka kujya kubuye hari umukobwa ugira gutyo jewe ivyo vyiwanye byo gusohokana je namwe bafite dusohokana byo gusohokana kugira sivya bintu umukobwa usanga bamuteye inda bagaca baza kugufata yo ngo twarakubonye muri kumwe kubera iki muguma mugira iki musohokana ugasanga nk'ubu mwakunda wewe mwarasohokana amaje nkayijya wewe si mwebwe ni musohokane mwe yakuna problem wewe rero mwasohokana wewe nk'ubu yari je ndayiriye pufu moya mbiri bacaza fata kaga bagatebara urazi rero wewe mwasohokana naka misimo rero urasumushe kwanza inde uramufise mesi wewe ingaje gatwe mugene karamu shaka birashika ukabishaka oya ibintu njana natwebwe turashika ukabishaka mu gatondo twama tuvyuka tubona umengo na mantene zinanzegwe mu ruyigi umviriza wewe banze umbwire simbizi wewe simbizi oya je yo terme wa oya basi dufate nk'umkaje nayo twinjirana tujahe none ushaka dusohoka none tujahe muri ville oya Hello guys, muraho mumeze neza kuri micro ni Sisi Cynthia irakoze nkuko musanzwe mubimenyereye kuri Magic TV. Yes, uno munsi rero tukaba twarose umushitsi muri Magic TV. Yes, ndabizi vraiment benshi muramuzi, ni umuntu nyene asanzwe azi cyane arazi gose ndabizi abantu benshi bamukwikirana kuri Facebook bwa mbere kamanda nk'umwanya abanze abaramutse yambu si bose banzi je ndi simbizi wase mavumba cyane ndi maniragabo si bose banzi barakuzi mano iyo byamase mavumba ni sokuru bala je nibaza ko izina ryo bari giwawe witwa nyene simbizi wase oya impamvu dutegereza kubimenya dufate nk'ubu nka wewe urashobora gusanga duhuriye kuri sokuru we sokuru abo yitwanye we kwanza nawe witwanye umbwiye yitwa irakoze irakoze wande wasimbizi irakoze wanje we ruzunyita dawe irakoze wasimbizi ya vrai simbizi wande simbizi wa je ni simbizi wase mavumba je ndi maniragabo wa nindere wa simbizi simbizi wase mavumba wa muhenyanga muhenyanga wa ntajugumbanya nena uri simbizi wande uri irakoze wa simbizi simbizi wande simbizi ibyo bindi bikurikaje ntavyonze kubera gatavyoze nyene urumva kwa tuba twakuze tabo twabonye ugasanga bari bamaze gupfa donc urumva usanga sawa je ndi umunyoni nawe urumuki umunyoni n'umuki n'umuryango n'umuryango w'umunyoni abanyoni twe turabanyoni kandi mu Rutana nta banyoni babayo iwanyu mu Rutana nta banyoni babaye abanyoni bari za Muramvya Cibitoki za Kayanza umunyakarama abanyakarama babamuka kubatwa umviriza ndakubwire wewe ngene byagenda abanyakarama bamuka kubatwa basundurana n'abana b'umwami umva ingene byagenda zamuvyumva wewe ngwana nivyo bikuye abatwa nibo bacura
nibo barabagiriye b'umwami nibo bari niyo leta majoro yiwe rero umusirikare yamupambaniye neza urana uzorabe ibyo bita force de défense sivyo aya mateknoloji yose dukoresha amakamera amadrone internet ibiki byose bihera dans l'armée parce que uzorabe na communication sans fil none nitwakuze tubona nubo basudani bakoresha Motorola ni communication sans fil la technologie ihera mu gisoda rero ico gihe rero abari bagiye technologie y'umwami barabatwa rero abatwa rero umwami yaravuga ati iboro ukoze niyo attention mwibuke yuko ku muzo w'abakoroni on a détruit tout nos matériels inguvu muzo w'abakoroni baradetruije ibikoresho byose twakoresha zo usanga rero nayo Motorola n'amaki byose abatwa bari bagiye ugasanga rero nk'umutwa yari yevance nka Motorola ico gihe ari umurundi umwami yacamupasira kaina kuruwanya ariko abanyakarama mwese mukomoka byakabaide biriza kare yakubwa kumwami nuko muharire none gakubwa kumwami urumva nakubwiye yuko nk'ubu urashobora kuba umujeshi fate nk'ubu uri umutekinisi fate kujya nka squat par exemple sanga nakajeni kakarietena kizuntu by'ubuhinga hinga hama gati petit kera mu gushima n'Imana muri Bibiliya hose biranditswe Imana yemerera abantu abagore yavuga ati nzoguha abagore niyo yarishimye tufate nk'ubujewe nko nk'abavyeyi bawe bariko barandaba bakavuga ati ujya musore fresh yavuga ati ndakaguha baragaba abagore umwami yavuga ati n'amaconco kugira hemuke urazi ko yahemutse yavuga ati naragwaye vyose ndaguha n'umukobwa wa urabitahura basi sasa rero abatwa umwami bari begereye umwami gushika naho umwami umwe yarapa umukobwa wiwe yego ntore abanyakarama bava abanyakarama rero nabatwa bavanze n'abakobwa b'umwami nta munyoni uzosanga abanyoni bose abanyoni bashaka twana n'aba nuwo wundi muryango abanyoni twari turi netre hose turajya uzura umunyakarama ndamena uzura umujiji ndamena uzura umuganwa namba umubibe ndamena urumva ko twebwe umviriza twebwe twari abacamanza kandi no mucamanza uzorabe abacamanza no mu mategeko y'igihugu abacamanza babara abantu bari netre uravyumva nta n'umugambwe bajamo kubera kirazira guhengamira hamwe hamwe umva rero twebwe na hamwe duhengamiye byanditswe muri Bibiliya gitabo nyene cyazanye abo nyene muri Bible kangahe kandi nakubibutsa yuko umuntu yazanye Bibiliya jafise n'inkoho cyakwe none Bibiliya ntazanye n'inkoho abamissionnaire ntibajafise inkoho barumariza bazanye korowani ntibajafise inkoho webaza yuko yaje igihe baza hoho basi byaratuma antwange hari nka eglise zibiri nta eglise yari hari abarundi twari twese turi abantu bita abarundi twunze ubumwe duhuzwa n'Imana imwe rudende niyo mpamvu batwizeza ijuru bobo ati hari amazu mu ijuru hari amazu meza dukorera ibintu tutabona mugabo ugasanga iwabo harubatswe kandi ugasanga izo nyubako amamatiya premier menshi avanga muri Afrika ufite nabazi bingwa baje no mu butasi baje gutaka baraba gutaka bwaho ngene bumeze baraba amasusol nibiki and then bacha bagenda kubaka iwabo iwabo barahagize nk'ijuru niyo mpamvu uzokumva uyi baminushe bariko bagenda baduga imisozi utazi ngene yitwa kubera iki umviriza baragi abakorone babirigi no ko abarundi barebe mu bubiri kubera iki witwa gute ntawe nzi umviriza oya attention kandi uzabe abarundi uzambye abarundi baranga abarundi turabana babi kanda kubwira impamvu je ndakunda baswahili burya mu Burundi hari ubwoko bubiri canke butatu uruko baraba bubiri kubera abatwa bariko barabasivilize bariko baregera abarundi nyumvirize nakubwire jewe nikivyango mimi sawa nijigwa je maze kugira sawa hariho abitwa abarundi kubera burya mu bintu bigize ibintu by'amoko mutegeza ko mufise ururimi rwanyu mwisangije n'imico mwisangije sivyo sindagerageza guparticipa kuri mariage y'abatwa
kugira mbone ati bigenda gute mugabo mariage y'abantu bitwa abahutu na mariage yitwa abatutsi ni presque c'est la même chose amajambo avugwa kumwe byose ni bimwe nta difference c'est-à-dire uje nk'ahantu kavuga uti reka tugende muri mariage y'abahutu ukicara uzanye nk'umunyamahanga dufate nk'unzanye nk'umutanzania iwabo muri Tanzania hari amoko menshi nk'abakenya bafisamo cyangwa muri Kongo kubera mariage y'umubembe na mariage y'umunyamurenge ntibisa urabyumva buri muntu wese afise imico yiwe so rero mu Burundi ndashaka kuvuga yuko ku vyigwa je maze kwikorera jewe jenyine maze kubona hari abantu basangiye iyo bita imico y'ikirundi sivyo hariho n'abitwa abaswahili kubera abaswahili d'abord baba ahantu hamwe urumva mu vy'amoko kandi areba bitwa abatutsi bari sanse kuba baba ahantu hamwe habonye n'abahutu ahantu habonye urabyumva abo bitwa bazanywe n'abakoroni mugabo usanga bose babana bafite imikimwe banarongora n'abagira iki everything sivyo haro rero ubwoko bw'abantu bitwa abaswahili bivugira igiswahili cyabo bibera ahantu habo bagize ibya mariage baragira univisa ngo kitchen party ari ibintu rero n'umukobwa agenda bakamwigisha ingene ibintu genda tombo buzo mufata urabyumva so ni ibintu mwe nivyo sadimva barafise undi muco wabo ivyo babandi rero bitwa abarundi bagiye muri Serbia baca bankana ico bako urumva rero urumva nk'umuswahili wewe yitwa Sanuka online urabyumva yitwa mtaanza kufuata map urumva nka ndamu wapaseri watawavusha kutoka Serbia kuingia Bosnia ni mto ambao mtavuka watawavusha hapo na hapo kawaida watu wanavuka usiku urumva nka karabwira ati hariho ahantu bambuka mugaba hambuka mwijoro urumva uyu mubingwa wewe ntari karababwira ngo urumva ngo hariho ngo amazi ngo azoba niga ibiki no man harabajama benshi nzi neza none ibi ubona aba babingo bama bariko baraza kubaka mu buyenzi aba banyabuyenzi abanyabuyenzi bagiye mu bya politiki ngo babe ngo abambassadeur ngo babe ngo ibintu ngo babe ministre akunda sivyo mugabo urabe bamwe bagiye za South Africa bamwe bagiye za Dubai muri nzira nyene niba bariko baragaruka kuza kubaka ama etage mu buyenzi niba bariko barashira amatara mu buyenzi sivyo batandukanye n'abandi bitwa abarundi no bacha bagenda gucyoza igihugu ngo mu Burundi ngo ari nambara ngo mu Burundi ngo turiko turicana ngo mu Burundi ngo baranyuruza abantu tivwa uyu mujama araguha astuce imeze neza kuburyo uzorabe umunyabuyenzi aragenda hanze inyuma y'imyaka ingahe ubona aje muri vacances sivyo mugabo uzorabe aba bitwa abarundi aba bose usangiye igihugu twese mugana nakubwiye ati ni yamoko ingene nayagabura urabyumva ni yamoko ingene nabigabuye je uko niko ndabibona ko ndabibona rero tudahevye uwo mutima sivyo tudahevye uwo mutima ngo dufasha je nakuriye mu buyenzi je ndi umunyabuyenzi akugira ibyangombwa niyo mpamvu umuntu ndamwe ndonsinzira ndayikubwira ati cha je ntibazonyiyendeko je ndi umunyabuyenzi original nabakuriyemo na bya bitutsi yari gitutsi umengo ni ndamutso kigeze ngo mamako atangura ari ikintu ndakizi kenda ndayirya iregereka urugitugana na none apara kuri kamera ni ndamutsi wacu mamako unkunza ni uburo gaje mama we ndayirya nyene yakubwiye ati urabibu hano babibaza tu jamani umurundi buro yavuke mu Rutana yavuke ariko kuvuga nabi hey oya none abantu baruguru ntuzi ko batwita ababono usabura umwana ngaho mu buyenzi nyene umwana muri mu kirundi rero mukaho n'indahiro ibizanje none kurara ndakenda mama mu gicuki nimengana gitutsu ukuntu samblage nukuri kw'Imana iyo cyakikira en place mugabo kera muri sena barayati ndakenda mama we umvirize ndakubwira ndahira icarico numuziro umva ati hako noko umva ni muziro umva ufite namwe n'umuco w'ikirundi wagiye urapfa uratituka ega ikintu cyabyishe ntuwakwiye kirazira kera hariho kirazira kera attention tukira abapeti bana nk'ubu nka wewe nuko nye numva byashitse nyine uranyikundira umva ingene byari kugenda
Biza. ndabyumva nuko byasenyuranye ikunda mugabo nayo ahandi kera nakubonye gutya nagushimye qu'est-ce que je faisais bashaka kubaza na Scott warondera umuserebanyi kuko bari baratubwiye ugacuca umurizo uravyumva kaca mpengera ugiye muri toilette ugiye gupisa kaca ujya muri izo ngisha ndawumisha uwumisha ukumama utuvunji twayo kaca nshira kumanyare nyine haja hama wacu nyiruka inyuma none mbaya ndakakaye basi we nagukunze sivyo we nagushatse cyase kuyiga ubone ibikora sinzi rero kumva nivyo basokuru baratubwiye ngo uciye ngo ibere ngo nuzenya uciye ucishigikere ngo mama wacha shikibere yari ibintu hariho imiziro hariho n'ubundi bwashitusi rero batanga nyene kera ati bana kajya kana uraganeye gusa mugabo kera byaba ari ibyo byarakora ibintu baba wagize canke byari ibintu bya kera aho kera ko hariho ibintu by'imiziro byinshi ibintu bakubwira ngo ugize iki niki nivyo none nkaho uramaze kubona umuhisha inyamanza inyamanza bakora umuntu ayiriye ntawe ubizi ariko usanga ari abantu bazi yani inyoni yacu twebwe abanyoni bayita inyamanza oya twebwe abanyoni umunyoni ntari sanse no kurya n'inyoni kujya mwene wanyu twebwe ngaha abanyoni nta sida tugwara oya maraso y'inyoni uzora binyoni nizo zonyine dushobora kugenda igagara kuri otage n'umuyaga nkubazana zana nkore kurabe Nungwaraku umunyoni Scott muzane ngatira criminel abanya abarundi ro gasko oya reka dupime subye tubone ko ibyo uvuza n'ibyo dupime iraza inija na Yesu ikirazira kugerageza umwana w'umuntu oya wavuze katubwire ko ibyo turabe comme ça oya abanyoni franchement nta muyaga nk'udukorako oya basi katubirageze basi none ati twe turafisa James amaraso y'inyoni jewe ngize niyo mpamvu jewe nta bintu byo kurinda ndapima ngo urumva ngo ko twebwe abanyoni benshi usanga turabaho negative twe sida yinjiki soka cyangwa ubuntu bw'ubuvirisi ngo corona ngo covid buje ho rero kagize nk'umwaka kagasanga ndi nk'umwana w'imfuvyi ho negashobora no kwinjira none nkaje ndi imfuvyi mfise mama gusa urabyumva umunyoni rero twebwe urumva mbafite ndi umunyoni urabyumva je ndi umunyoni gacha rero nkikigwa rero n'Imana nyene kujya mbaya ari utuntu tudashobora kunyinjiramo oya avuga ati none wewe urashobora kuza ufate nk'umuntu w'imfuvyi kazana ingorane kandi hari umuntu aba afite byose bikeneye byose bajariye nkaje nta ngorane zishobora kuza zindondera kubera kandi bisanduye zinza kundondera mwiki n'abandi barondera mwiki kubera baba bafise ibyo kudore nkanje onzanira nk'ibigwara bisaba nk'ivyo by'amasida n'ibiki ugwara wumva byo nzamwe bije kundondera mwiki yabyo kuzamwe ko byinjamwe abandi none bajya abandi rero bajya abandi cyangwa mufite ifungire mubigenza ubwa oya twe ni turabanyoni inyoni ipfuye ibuye pu den kupu para mga para ngo mashano ngo uzana amashano hari ukuntu nyene biri Imana ibikora pu ashaka vayo ego ni Simbizi wasema vumba turi kumwe atariko araboneka cane kuri YouTube gusa twatubona ariko aragerageza akora banshaka ama video menshi yashaka ama post menshi kuri Facebook Simbizi why ubu utari kurakoresha YouTube habaye iki YouTube mpamvu nayihagaritse kandi mbaje fresh naragize akantu bita fundraising yego ku muntu abikeneye ashobora kuja kuri page yanje azasanga link ariho link ya fundraising hano ndaterereza ndiko ndaterereza amahera ashika $3,300 by'amakanada uyakoze sa uyakoze kugira ibyo nyine bibazo mbagije nkeneye amahera kugira ndabikore none isuku raba nsuku suko nyene nsuku nsuku ubona noronka ama views kweli yawo yaronka none kweki Facebook uravye kungena abantu bakurikirana ufise mu bantu barenga 70k barantuka bagukurikirana
bagutwa bibaye n'ivyo ukurashira ko wewe none ukurashira ko nawe wese nagushize ko none ubona ko bavuze ngo ngene banutse oya bavuze ati ahubwo ntabwo ni mu binyarutse waramvuze samwe oya umva ndakubwire sinakuvuze naragushidiye kumve ndabwiye ibintu babimenye jewe YouTube ntibandaba postinze ikintu nsanga kiriko amaviews 100 none Facebook yabira kubera iki sa Facebook yabira kubera iki ibyo babibyusha ko peut-être bareka kwiraba kubera nsuku none Facebook none wishize ko wewe umutwe wa ntuburi none ko ikibandabira kuri Facebook mugabo kuri YouTube batandaba ico kintu ntacibaza ati why bandaba kuri Facebook ariko YouTube batankurikira impamvu nakubwiye yuko abarundi ari njyage bamwe nakubwiye bita abarundi hari abarundi b'injyajya bafise inzigo bavuga bati mavumba tumurabiye kuri YouTube zuba tumuteje imbere ni muri kubwo buryarya uravyumva rero nacense aba support ku barundi baki umva na mu 270 sinoburamo n'abantu ndazi nkabangaya turabe haro pasi Etoile du Centre yarashize ko 50 hari witwa Fred yarashize ko 100 hari uwundi mu mama yitwa Germaine sinzi ko ari mama se wari umudamu yarashize ko namba 70 n'abandi batashimye kwishira ko amazina yawe udashobora kuyabona c'est-à-dire abona batawe kandi la majorité muri abo twabanze barantelefone kubera ibintu bya fundraising bamenyereye ara umuntu agwaye agomba agenda umunyoni nta ngwara mfise uravyumva nta ngwara mfise uravyumva sinterano ndiko ndagira siki tout simplement nshaka kushura abantu bose bamba parce que mfise ibintu byinshi ngomba gukora none ubonye uko ukoresha Facebook nkujya kunuka ufise abantu bakwikana nkakujya ariko ukaba uzi ko Facebook antwa ntihemba Facebook ntihemba mugabo munashagira ama technique je nko Facebook yanje umuntu hari abantu hari nk'umuganga yitwa Jacques urabona we ko naguposte ko wonje ndabwiye ati arafise amavuta usiga ngaho ukavyimba wumva ebatepe kujya curenduka kujya kubuye hari umukobwa ugira gutyo radio hari abandi nabo umengo nimbaho amabuye hari umuntu ugira gutyo sasa n'umuntu hari n'undi ugira gutyo kamengo ugize kucyumengo yo cumukira rindi uramaze kumubugari bugumye n'umundi bugari bushaye mugabo buryoshe hari umuntu kagari hari undi bugari wabugumye mengo nibuye burya rero buragura no kumira rero Jacques dufitaniye amasezerano niyo nyene kuva ugize umaze kuronka hariho nabandi bafise ntuzenya boutique aninye twa Mega Customer Center sivyo abo bantu hariho nabandi bavandimwe bagenda bandondera ati bigenda gute urumva bo bose ikintu kinjohera nuko bose bari mu rudandazwa ntazogera igihe byose ndabipapiranya bice bija muri kintu kimwe uravyumva so rero urumva aho muri ico gihe ijya visibility y'wagenda iyo kuri Facebook kandi iyo visibility imereza frambu ntiriwe ndaruha ntiriwe ndafata amarandevu n'abantu ntiriwe ndarondera nabasani nza kubatigitaba toka kure piga ubu n'abasani azonyandikira ngo posting nambye ati wowe ugomba gutera imbere nishaka ejo abo basani nyene nibo nyene ejo uramuposting uramuposhinzira umenyekanisha ejo mbwa ndakunda bifesi cyane ashobora gusiga umuntu yaguze imodoka bifesi radio yavuye mbwa sinzi ko abigirira bose je niyo nsika sivyo mbwa randi basani ngaha umubakizi nakamenyekana ewa ucubimbwa umengo yo naguhonyora ndabazi benshi ngaha ndaze basani ngaha benshi munagiye arafasha mugabo amaze kugera kuri step unamutelefone atakwitaba uravyumva rero ibyo byose mu kuvyirinda rero abwiye ati wakiwa musaniwe ushaka ndaguposte kuri page yanjye sabasani bayubatse nije nayo yubake naremeye barantuka no baracantuka none bagutuka kubera iki ushaka none haraho baje none bagutukira iki uri desabona ninde wari desabona go ari umunsi nari nzi yuko baca bagenda ndarindira ugenda ndabura hari umunsi hari umunsi mukuru w'imbonera kure sivyo narapostinze neza ndifata agafoto neza ndabifuriza umunsi mukuru mwiza vuga ati ndifuriza umunsi mukuru mwiza imbonera kure nkanje
Ni wambaye n'agapira cyane n'inkofero. Na mfite drapo. Drapo rya. Nabyo wabubaho. Barazenga baranuka ndabwiye ati none nimugende. None udashigikiye umugambi uri ku butegetsi ushaka gushigikira nde? Oya none umwe sinashigikira none no ukidakunuka motive ko ni posting send defted. Bafise umunsi mukuru ndabifurije umunsi mukuru mwiza. Ukaje mu commentaire uje kuntuka. None urumva ngo urumva batamura kushira kumenga bene wacu genda. Par contre rero nta numwe nashengira screenshot cyo gimengo araba namba ari 64000 naranya abantu 68. Ahubwo bace biyongera do plus nawe wundi yamyanuka nubu kandi ndacyamubona agira mu makomande aracyanuka nawe wewe genda nashira ifoto yawe none abantu bagwaye he ufata urarondera aho bagwaye no musagiye muri ville ndagobora ntambuka nkaguma mbona ntakwanya bati manager ndagowe ma ati n'ibintu simbizi yanje bwasisi ugende wanditse ma oya none turabivugana ibiheze biganiro nobye umva bijya kari ngora none fo kumuragira basi rega akuzira ubusa ufu muzira vyo oya reka wazi kuzira post cyayibaza nk'ubu yabaza nk'ubu abantu babonye ati ngo simbiza cyayibaza rero basi nk'ubu nyene pupu nyene muri nyina pu ndaguza ibyo biri ukazira byo ntabwo nikibabaze nko kuzira ntacu reka ndabigiye ko nyene ntacu umukobwa usanga musohokana n'umuhungu ugasanga yamakuziza ngo mapere ngo nakurondenda kubura agasanga wari kurakora ibindi soto wari kora message nk'ura kurakora isuku gacha kwagiriza ngo ari kumwe n'inkumi vomye cyitora ni kwa bakwikeka sha abasanza ko je rero nkanje rero umukobwa rero bavyita gute bamugize mukundana niko bavyita hari ibintu baravuga ngo vyo gusohoka musohoka muva muhemu cyane munanumva ngo baso ibyo ndacyaga ngo baso musohoka hehe no umukobwa gusangiye musohokana umukobwa asohoka iwabo dufate nk'ubu nkagiye turi kumwe jewe nituzopfa ndaguherekeje sawa mugabo wewe turi kumwe wewe urasohoka iwanyu uza muri nyina kandi ari igihe mbaya kubera nyene nibisarishe wisohokana kugira bisihari urabiza ari igihe usanga nyene urabyumva kubura bifate nk'ubu nk'akarode bifate nk'ubu ibyo bora bavuga ngo byo gusohokana baba wewe uraje muri nyina uraje fresh pupu ndayiriye sivyo umva mu gutaha byiza ugende babona ati ari kumwe cyo wumva wewe wewe rero cyangwa hari handi bamesha usanga afise amatelefone y'abataximeni cyane usohoka taxi iri hanze babe pafyo wewe gose imbizo ubitabura nabi gavuze gusohokana bisigwa ko nabantu bakundana gusohokana ibintu bari en couple bari ne bashavuga gusohokana oya jewe ndakubwiye uri kumwe n'umunyoni ntavyo dusohoka dutujaye badufotore batubone ari bakona abasohokana voilà abo rero basohokana rero mbari gusohokana rero hari rero barashaka kuronderana ku telefone dufate nka jewe kwa twebwe nta bintu bya bla 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 twe dukora ibikogwa nta n'amajambo jewe unyagirije ikintu ntakoze ndagikora ndenda ku telefone wisheri umeze neza ndaje kuyiga rero unyagirize vyo no urasumuje kwanza inde uramufise nisi wewe ingaje gatwe mugene karamu none vuze ko kwa simbizi no simbizi ndo kai papa none ndo kai simbizi wewe none ari so none jana bagenda na raso nandi ya cyane ko ndwasema vumba Yauro wasema vumba reka ndana papa reka fresh nyene urumva ninge reka mbona oya reka wo ucu reka niho bien kandi urumva fresh urumva oya banzi nyisheke kandi ndakwajya bakuvuga jewe sindi jewe si jewe nyishaka kandi ndakubajije icyahe nakubaje kuvuza umushemi soka ivyo je nakubije wanje ko bitabaho ça n'existe même pas basi nakuvuza umushemi no ukubwira guta ku telefone ko
nyimba ari ikintu yakwagirije umutelefone ukamuga ati sheri ukuntu we nakubwiye ndaguha example jewe ivyo vy'iwanje vyo gusohokana je namubwo afite dusohokana sivya byo gusohokana kugira sivya bintu umukobwa usanga bamuteye inda bagaca baza kugufata yo ngo twarakubonye muri kumwe kubera iki muguma mugira iki musohokana ugasanga nk'ubu basa mwakunda wewe mwarasohokana amaje nkayijya wewe si mwebwe ni musohokane mwe yakuna problem wewe rero mwasohokana wewe nk'ubu yari je ndayiriye pufu moya mbiri bacaza fata kaga bagatebana urazi rero wewe mwasohokana naka misimu uravyo uzurabe kenshi amasene mwe nayo hari ubu basohokana rero twebwe ibyo byo gusohokana twe navyo gusohoka twebwe urinjira we nivyo kwinjira sivyo gusohoka navyo gusohoka ahubwo ufuma uvuga ati nta mukobwa mwinjirana kwinjirana umugabo kwa numengo niko umengo ari ibintu biriza nisi oya mugabo urumva kame murumva yuko dufate nkaje nawe twinjirana urumva yuko kuba gafise sanse gusumba gusohokana kubera imva Simbizi we simbizi oya je yo terme wa oya baje dufate nkaje nawe twinjirana tujahe none ushaka dusohokana none tujahe muri ville oya ko nukumbesha oya sibihuye ibyo sinovyemera kubera icyambere simba ndakuzi oya none simba nzibirirwanye nande simba nzi bari kumwe nande kigira kabiri mico yarahindutse kera abakobwa barongorwa bakiri bato abakoroni bataraza batwumvishe yuko ibintu bya kubera kera ava uzorabe ubwiye gusubiza inyuma usanga nyokuru wawe yarongwa afite 14 16 mugabo ubu ni icaha utangiye kubona kera nta myaka yari hari imyaka n'abakoroni bayizanye ibi by'amakalendrier nambari Gregory nambari ibiki ntumbaze byari ibyo ntibyariho kera gusa ugira umenye yuko umukobwa yageze yuko bayijya barabati yazanye amaraso ubiriza ndabyumva yamaze kugira amabere ibyo baraba vuga ati umwana yakuze bacatangura kumuronderera isoko bacatangura kuyigeresha abantu bitabaranzi ubu nawe ugibaye umuranzi byarabaye nabi abakomisiyoneri bashaka gufunga bashaka turi umukomisiyoneri kibambaye niyo mpamvu ubu byarabaye nabi nyine sitade urumva umukobwa kera amaze gushika ya myaka yuko yageze mu bigero yamaze kubona tujya twoya nyene tuvuga ibintu na mbiriza ibintu byo bituma baza babatira n'amanda mutara kubera ntimuvuga hari umwana yakuze cyabitahura amaze kubona tujya amaze kubwira ati mama nakomeretse atazi ibyo ari byo amaze kubona nyina kera ava ibintu by'amashuri bitaraza kubera ubu iyo myaka wikwiza uri ku ishuri naho urazi yuko umwana ari ku ishuri ari umuziro sivyo cyakunyara bikazoza ku Burundi uri uronona cyo ni kimwe umwana aza guheza ishuri afite imyaka 200 urumva kera byamugora afite imyaka 10 agitangura kubibona onseja imyaka 2 sivyo mugabo ndaza abakobwa benshi 14 15 bamaze kuja muri nyina abeshe tutse tubwizanye kuri rimwe twigishanye nimuze mugomba byo twigishanye 14 15 ntibamaze kubibona pana kuvuga ngo ume kuvyanka none ko ndakwemezeka n'ivyo watwe navyo tujamwe ubutinya nkaje ntabwo nzi n'ejo bimenye gute kwa ntabyo ni mushikanje ni vyakorera hamwe mushikanje vyama mu by'ubutinya nkavyigisha kugenda ubutinya nka arafata urukayisurungana gutya akararunyambika ati wereke ngene bavyambara vyamaho afite isiramwe yitwa ufu hage ni vyakoramwe yamakora amakotex abakwambika oya umugize kotex ututwenga marambonera bene wacu marambona muko twenze bavanye umengo ni ibintu ndiko ndavuga uravyumva okay kera umukobwa amaze kuja muri ivyo bihe by'ubutinyanga sadi yageze kubera amaze kugera muri bijya bi abageze igihe cyo gusama rero ico gihe aba gangster bamye babatama bavuga ati agasore kanje nana gusa baraba yuko mudahuje umuryango kora nka uri umunyakarama ntwashoboye gutora umunyakarama yiwanye ariko byarafuma ndakubwiye ko barabitovye hari imiryango itatwarana barabitovye ndakubwiye yuko imico bagiye barayitoba je n'ubu ndazi umunyoni yarongoye umunyoni kazi kandi ibyo ntivyabaho ava
utwaye twatwaye nyogosenge twatwaye nyokwanje ko mwese bamukomoka ku gisokuru kimwe urabyumva hamwe se abanyakarama mviza umusokuru umwe muga twese turi bene Burundi niwe sokuru wacu urabyumva so rero ico gihe yacahaza abagangsta bita baranzi gasa nk'ubu yamenye yuko hari umuryango runaka hari agasore kageze no musore nawe hari ibimenyetso yabafise abona ati hageze umva cyo usanga barongora bakiri bato urabyumva umubiri wabagora bakiri bato wabagora wagera sabavyeyi no none kera abavyeyi so baja hari ibintu bavuga umukobwa ngo ari arabishaka cyane ngo kubishaka birashika kubishaka mviriza rindira gato rindira kubishaka bimwe uyarindira mviriza basi rindira uyarindira hari ibintu ngo kubishaka birashika ukabishaka oya ibintu byana natwebwe turashika ukabishaka mu gatondo twama tuvyuka tubona umengo na mantene zinanzegwe mu ruyigi umviriza wewe banze umbwire rindira kubishaka hage mwambaye tuyaduze two munsi ugasanga ari utuzi umviriza rindira wewe ndakumva bisigura basi ibyo urabizi basi urabizi apana mvuga ati ndabizi basi mvuga ati ndabizi ubwo atwengiye ego sawa rero wala rero ibyo rero bifise igihe cyavyo urabyumva mugabe ico gihe ubu kigera uri ku ntebe y'ishure urabyumva ubu ico gihe cy'ibyo bisaba kwigumya bisaba inyigisho nyinshi bisaba duhimirize kugira nibatwa kubera umubiri kera umubiri wapfa kumugora tukidogo umvise tuziba umugabo anora atwumvise nuwe ndeka kera no hari habaranzi umuvyeyi yarabona ati hakumwana aza gutwara inda bamute mu gisuma yenzi kera hari amategeko akomeye utwara indi wanyu bace baterura mugabo no munsi ara amashira hamwe avugira abana bavyariye iwabo Ibindi. Hari ama association. Mugabo bashigikira none. Voilà none ivyo biri mu muco w'ikirundi none. None agira iki none umwana bamwica. Nivyo rero ndakumvisha rero umva hari ibintu vy'imico vyagiye birahinduka mu muco w'ikirundi ava mbashaka dutahuzanye. Uno munsi umukobwa arakwiza imyaka 30 na 40 akiri wabo. Ni kweri ibihe vyagiye birahindagurika. Peut-être amaze umwanya we ari kariga. Mugabo urumva kera hari bavuga ati ngurumva ngo ngo atakira isugi none iyo sugi imyaka 25 uzayitoa wapi Nahorayiro aha none bizi gute kareka ibyo bintu reka sa warayirondera ibo ndiko ndabwira reality sivyo yego abumva banyokuru bacu ba mama wacu nabande barongowe n'imibwibu urasanga barongowe bafite 20 ans kera barongowe urabyumva a 20 ans umukobwa arashobora gushikiriza 20 ans 20 21 22 yatevye akiri nyina mugabo a 22 ans ntiyabura uruhimbiri urabyumva rumuhenda ngo urumva ngo ndakwereke hari nabandi ngo ndi imfuvyi ngo bazi ngo umutwe gusa uviriza a 22 pu urabyumva kubera ico gihe ni handa bari karakwegana harabamesha turabazi ngaha n'ubu tubwizanya ukuri urabyumva uwo nuwo oyo n'umwana bayagize iki yakurikije umuco avuga ati bana je ndigumije mugabo urumva ko kera aka 14 15 16 yamaze kugenda kuba kubwiwe mugabo ivanye rero nibihe twagiyemwo nivyo bakoroni batuzaniyemwo kandi abakobwa kera abakobwa ntibiga naho biga ntibarengaza 6e kera ntibiga mugabo urumva avec ishure kugira uzoheze secondaire ubu yibaheza 16 ans 17 uzoshira ku yindi myaka 3 ya baccalauréat umva ni minimum 20 ans c'est-à-dire umukobwa yumva ko bakika rigumya uzoshira ko nambara ama doctorat n'imiburiburi kera twebwe tuciga twaheza unyarukije kare waheze ufise 20 ans sivyo wasanga kugira uheze na kaminuza n'ama doctorat n'ibiki ushobora guheza ufise na 30 ans urabyumva hari nende ma specialité usanga biga uba obligé kwiga imyaka 15 aho rero nuhejeje uvuga uti Burundi prêt kuja kurongorwa ndi prêt kuja kuba kugwanje a 35 avant siko byari bimeze
uravyumva rero none ayo mashuri ni bande bayazanye sabakoroni uravyumva barazanye ibintu uravyumva baca bazana n'amategeko aza gukingira uravyumva mugabo kera umenye yuko hari imyaka niyo mpamvu ntibazoze bajuje abantu urumva ngo yagiye kurongorwa ngo byarayangaye iyo ubishaka kare wari kuza kumufatisha kare ukaguma wirindiriye oya ahubwo ubu biba uko kenshi kubera kurumva rega hariho indero ya kera yari ihari mugu atari gihari indero ya kera avec ibintu byo kwiga avec la civilisation biragoye yuko umuntu agira niyo mpamvu urumva ibintu byo kuza murahishahisha ikintu utakivuga uko kiri ni ukivuga uko kiri uravyumva kugira umuntu ariko arakurikira atahura ibyo umuntu ariko aramubwira rega ntihabuze nk'abantu babiri ngaha turokoye mbwa nawe utinya ariko usanga ndakurokoye ara ko umuntu ya postinze ariko no ndaraba ko umuntu hamwe na gupostinga sivyo ifo rero twace amagambo tuje mu bikorwa byahiye kashare heza ikiganiro hama nta kindi umviriza we heza we twajeje patro banzumbwiye neza inge uja ku posta je kwandika ko bya bintu utasabye n'urugusha rindira so wanyandikiye ngo uranshaka inde jewe none unshaka uravyumva message zishabona none unshaka nako bazi unshaka bisigura iki ndagushaka ubisigura iki heza umviriza heza bakuze ba Magic TV ikiganiro igarukiye ngaha hama wowe uko ndurabimbwira neza hafi nagutumye urabimbwira nta kibazo heza gusa ndabikubwira neza ndagushaka urabizi nugireke bakuze ba Magic TV je umuntu yarambesheye ababonye poste bose yarambesheye bana n'amakommentaire ibintu birimwe wayibonye reka rero tugane sawa chatu biye byaraheze reka twitu bakunzi ba Magic TV mwabonye igana cha kiryoshe simbizi vraiment yafse mwayibonye antwe wayibonye neza kandi cha kiryoshe cyane murabizi kandi ko tubakunda gose tuzokwama dukora ibibanezera ibaryohera tuzokwama dushamo inguvu nyinshi namwe nibutsa abantu bataragira subscribe like share comment muri bwa bumwe nyene gwa rukundo twadaye dufatana mu mugongo atamutima mubi yego hama tubabwira ati merci bye bye bisous ciao